bakunzi ba M257 turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye n'ikibanza murimo. Bwa mbere turashimiye Imana yoyo yadushikanye kuri no mwanya nino saha kuko ariyo mushobora byose kandi ariyo iruta ibindi byose biri hano ku isi. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'imisoro imwe, imisoro ishishikara ikora ibintu bikomeye, n'umugwi turi kumwe benshi ntibari bawumenyera ariko muri iyi minsi ije yatse umuriro kabisa, baje batabyorosha ku ndirimbo zabo. Iya mbere ariyo muzi neza iriko irakora amateka menshi cyane hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose, ariyo ndirimbo yitwa woza wewe kizo. Yes, n'umugwi TSS. Nkuko mubibona rero barakwiye, reka tukwanza turabe kwanza tubamenye batubwire iyo baje bava. Kenshi turabazi benshi ntibabazi, ariko ku bintu bariko barakora benshi baribaza ati mbese ni bande. Reka rero tutangure ngaha. Bro, meze gute? Jenny bon. Meze neza cyane gose. Amazina yanje naho n'abavyeyi nitwa iriho biri. Ko amazina benshi bamenyereye ko ni Mr. Mr. Forever, Mr. Buryohe, Mr. Soldier. Ugeze hose n'uburyohe. Ugeze hose ndabiryosha. Yego ngabava mu mugwi wa TSS. Abasanzwe imba mu Kanyosha. Yego barahizagiwe cyane gose. Mr. ndabona umeze nka Jackson muri Jesus. Ndabaramukije amahoro y'Imana abari ko baradukurikirana bose. Hama amazina abavyeyi banyise nitwa Joka Dusenge Rodrigue. Hama amazina y'umuhamagaro ni Lord Lamb. Lord Lamb. So nitwa Moses Victory. Abajemba mw'ijuru. Nijuru eje abanza reka. Twese twavuye mw'ijuru, twese twakorotse. Warakorotse uva mw'ijuru cyanye waravyaye kujya Yesu yadutanguye ngira niko nawe zagiye. Sitarabaho namye mw'ijuru. Yes. Ndabona ibintu rero turi kumwe n'abantu batandukanye. Basha mwabonye umuntu dutandukanye. Hejuru wewe arabirenge ashitse ko n'agasuna hejuru hejuru biratandukanye. Tugomba rero tubone iryo tandukaniro, muraza kutubwira kuko ariho benshi batabizi tandukaniro ryo hejuru no mwijuru. Nibwira mwijuru rasta over. Ere mwijuru nyene. Acha iyo yitu. Umba mwijuru uva muri quartier aye ngiye. Hariho nyabugete mwijuru. Yeze gute amabisi. Amazina abavyeyi bampaye ni Irakoze Cedric. Yego mugabo bivanye n'umuhamagaro benshi bamuhamagara T-Drick. Yego kandi nari nibagiye kuramutsa abakunzi ba TSS the Spirit Soldiers. Turabaramukije cyane turanabakunda cyane. Yes sir. Okay, abakunzi ba M257 TV turabaramukije amahoro y'Imana kandi mwabonye ibintu nyene ibintu bimeze neza. Turi kumwe na Mr. Pew, turi kumwe ngaha n'abandi, turi kumwe n'abandi bavuze ngo bamwe muraza kuyibona, muraza kumenya neza mwijuru no hejuru. Ni oya, imbere yuko dutangura kuhanza tugomba batubwire itandukaniro yo mwijuru no hejuru. Ibyo jambo rero umuntu agomba kubitubwira neza. Katubwire Mr. Pew ashobora kuduha itandukaniro yo mwijuru no hejuru kugira abakunzi ba M257 babitahure neza. Iyo batabitahura mwijuru nubwo ko ari kibanza nubwo ko ari kibanza Imana ibamo, kandi iyo Mana itubamo ubwo umaze kwakira Kristo. Bisanzwe mu bukitwa ryaje mecha rivuga ati turabisi ariko turi mwisi ariko ntiturabisi. Yes. Bisobanura mu gihe wakiriye Kristo abarushanjima ihindutse. Rero twebwe tuba turi muri kingdom mu bwami butagaragara. Iryo niryo juru turimo rero. Iryo niryo juru turimo. Dukuye mu bubasha bw'umwiza twinjiza mu bwami bw'umwana. Bakunzi ba M257
hejuru naho hari inyenyeri n'iki hejuru yani ni kuraba hejuru hariya nijuru yani ni hariya ni Imana yibereye okay hariho benshi rega bahora baja gusenga ugasanga bagenda gusenga ahantu hatandukanye mugabo ico kintu batakizi kandi benshi ugasanga ni n'abakozi b'Imana canke batwara ama department atandukanye mu mishinga ugasanga nibazi itandukaniro ryo mwijuru no hejuru mugabo mwavyumvise hano Mr. Pew arahejeje kubisobanura neza bon twagomba tumenye rero benshi mukumva TSS ariko ntituzi cyarico nashobora kutubwira mu majambo menshi canke umuntu atubwira iryo jambo icatumye iryo zina mushobora kuritora kwita TSS. Yes. So ubwa mbere ni kuvuga yuko TSS yitwa The Spirit Soldiers yitwa His Victory yitwa His Victory mu nyuma duhabwa iryo zina turi mu masengesho niho twaca twitwa The Spirit Soldiers ego icarira komera The Spirit Soldiers bisigura abasoda biki bimwe bo mu mpwemu murapambana ibana turabasoda nyine turabasoda bacungereye igihugu turabasoda nyine bacungereye akarere kose turimo n'abantu bose uburere bwose muba murimwo tuba turimo mu mpwemu tuba turimo nuko okay hariho byinshi batari bazi kuri TSS hariho byinshi batari bazi kuri mwebwe bivanye nuko mutahura mugaragara cyane ariko ebana akarere kose mwakifatiye nkuko mubivuze ko murabasoda mwamaze kwinjira ngira hajya ntimwari bwaronkera amforo ubu musigaye muronka amforo kabisa okay TSS n'umugwi uba ukorera hehe TSS ukorera mu gihugu cyose kandi ugakorera ku isi umva mwe mwihaye gukorera ku isi nta limite okay Imana yawurungitse ku isi yawurungitse ku isi kugira wopere ibintu byose biri ku isi yes operation umva zose ziri ngaha ku isi mutegerezwa kuzikora no muri Ukraine ubu rero ndabahamagaye okay okay nk'ubu abazamba ati okay turaterereje amasengesho turaterereje muze mudufashe mbe mwogenda gute mwotwara amabibiriya gusa icyo nizera cyo nawe tuba turi ngaha tuba nibo bana b'Imana Ibana TSS ndabona muje mutavyorosha niyo mpamvu mu mwaka mwavuze ati ibana ntagisivya murinjira neza na Ukraine murinjira niyo turi hu ko turabakorera ko tuba turi ngaha The Spirit Soldiers indirimbo zanyu turamaze kumva indirimbo zitari zike hari izo tuzi n'izo tutazi murashobora kubwira abakunzi ba M257 TV indirimbo mumaze gusohora kuva mutangura mbere mumaze gusohora indirimbo zingana gute turashobora kukishyura icyo kibazo cyangwa arazibagiye kwibagira iki wawe okay indirimbo tumaze gusohora hari indirimbo twasohoye zitwa ama freestyle twakoze mu buryo bwa freestyle nazo nyine ziri kuri YouTube ya The Spirit Soldiers hariho rero n'izindi zashoboye kujya ku maradiyo izo freestyle zashoboye kujya ku maradiyo zari izo kuri YouTube no kuri Facebook ugiye kuri account kuri Facebook yacu urashaka kuzibonaho naho nyene ni The Spirit Soldiers mugabo hariho n'izindi zashoboye kujya ku maradiyo ari zitatu ari notable tuyo Bible hamwe ni Ibikogwa oya bande dusubira inyuma notable kuki mwayise notable ni notable ile ya ku masomo ijya mu ishuri cyane notable gute icyo novuga cyo notable ni kintu ngira n'umuntu wari wese azi menya neza menya neza ego menya neza afite kwari kubwira abantu
canke gushinga inahe menya neza afite niwabona nguma ntamba niwabona nguma nezerewe menya Yesu ko hari ico yakoze ya sinjoye ngo kwera ngo ufise amara menshi sinjoye ngo kwera ngo ufise inzu nyinshi ariko turyowe kubw'ikintu Kristo yakoze ku musaraba. Okay, kubw'ikintu benshi bararyoherwa baryohererwa amafaranga ariko hari umuntu ubona mu rushengero atamba ukabona niyashirabize okay menya neza kumbe ari Imana iba yaramukoreye muri we. Okay tori your bible now uvuze tori your bible cyanda benshi tori your bible gute mwayise tori your bible tori your bible okay novuga yuko ko reka Moses Victor acishura neza novuga yuko ko inspiration ko yandika yahereye kuri inspiration tori your bible. Bible ni indirimbo mu bisanzwe ubuzima bwose bw'umukristo tureke n'abakristo na satani kugira atwara ibintu bimwe yaranyoye Bible kugira azimiza abantu wayizi kuturusha kabisa arayizi kandi ngombe rero ko satani azi Bible azi amavexe yose abantu bose bo kwisi waba ushaka gukora ikibi canke iciza Bible rero ugenjiyemo uhitamwe iciza kandi ugahitamwo ikibi. Yes, ku bantu batabizi rero Bible irimo iciza n'ikibi ushobora gutoramwo ikintu kimwe muri ivyo bibiri. Muri Bible udahumekewe na mpemu yera ivyo ubona byose n'amakosa kuko nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ati ngo ni inyuguti ego kandi rigaca rivuga ngo inyuguti zirica urumva ivyo ibintu bikomeye inyuguti rero zirica rero ry'amajambo yose arashobora gutuma urimbura isi kubera iki wayasomye mu nyuguti. Nico gituma hariho bajya batipe bafise urukoba rwera baje bayicisha abanyafrika urabyumva ariko ahumekeyemo mpemu yera aca atanga ubwo buzima. Rero abantu twabatumira gusoma Bible cyane kugira bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego cyane ku ndirimbo yabo yitwa woza we wokizwa nawe uri kuraraba hano wowe uri kurakurikirana M257 woza we wokizwa irabe neza rero wisuzume. Okay, tugiye kuri iyo ndirimbo rero ni indirimbo yitwa woza we wokizwa. Je nibajije ko ari woza kingorongo kuko nabanje ngo woza we wokizwa. Okay, kubera hariho benshi bakunda kuzikoresha izo terme mbese kuki mwayise woza inspiration yavuye he? Twe nkuko bimeze iyo ndirimbo bavuga ko ari jena nayanditse ngabo sinovuga ngo nayanditse n'amaboko kuko misi yose inspiration mu buzima bwanje ndazikura ndiko ndagenda nyene mwibarabara ugasanga nyene ivyo ndiko ndabona nivyo biriko biratuma binyubaka iciyumviro cyo kuririmba muri jewe. Rero icyo gihe nibuka yuko nariko ndakaririmba mwibarabara nkuko biri misi yose hari gihe duhora twicara nyene mu siti wacu na mutima lokomedie. Ndirimbo twari twayumviye yuko twoyiha Herve yo muri Redemption Voice na beginner namaze kumubwira ndamubwira ati dufashe Herve mugabo tumaze kwicara kurigara nyene turiko turaganira iki na mutima lokomedie nkuko duhora tuganira nyene turi mu koti wacu twumva yuko umengo nyene twokamuha ko karirimba ko bigendoko. Murakoze cyane. Yes, iyo ndirimbo kubatayizi woza ni indirimbo irakora amateka hano mu gisagara ca Bujumbura. Ja kuri channel ya YouTube ya TSS cyangwa The Spirit Soldier uciyibona hajya nyene. Iyo ndirimbo ni indirimbo ikira trendinga cyane tugerageje kuraba n'izindi ndirimbo mwakoze cyangwa izindi ndirimbo mwa mwarakoze. Indirimbo woza igitavyorosha igitavyorosha kuko ni wacu wosa uciyuza wumva woza we wokizwa. Eske turabizi ntitumenyereye cyane abakomedie baja mu ndirimbo canke
ngo bakorana indirimbo n'abandi bantu benshi tubamenyereye mu gutwenza abantu mu gukora ibintu bya comedy. Eske ni giki cyatumye mwiyumvira cyane guhamagara mutima comedy? Impamvu mutashoboye guhamagara ba Prince Mshindi, impamvu mutashoboye guhamagara ba Big Zoe bande ni yihe mpamvu? Kuki mwasimangiye guhamagara umukomedie timu mutima yose? Okay, mutima byatangaje abantu. Mutima ni umuntu twakuranye, umuntu twakuranye cyane kandi mwe mu muzi kuri comedy. Ariko je ndamuzi aririmba muri eglise, ndamuzi hariho indirimbo ya hip hop yatanguye kuririmba ya gospel gusa ndumva rero ni yakera cyane ariko urabyumva ahubwo comedy ni ikintu cyadutangaje natwebwe ntitwayituzi yuko yogira bijya rero ko batangaye bamubonye aririmba twe natwe twatangaje ahubwo akina comedy sawa none kubera kimwe cyo umuharifri kandi tuzi ko mwe ari mwe muri abaririmbyi mumenyereye cyavuga ati okay kaida yari kuririmba nyene niko tuzinanye nyene refre murayimuha yose murayimuhebera arayikora niko tuzinanye kandi tuzi yuko yarabishoboye okay urumva nk'abatabibada nk'abantu batari babizi nyene urabona ko bamuha gusa amajambo avuga ariko twe kubera twayituzi yuko aririmba kandi afise ijwi ryiza twaciye dukora icyo gikorwa bon icyo nokunganira tu gukorana na mutima cyari kimucoroshe kubera n'umuntu kenshi usanga duteramana kandi iyo duteramanye turi kumwe na TSS kenshi tuganira ku kijambo ry'Imana rivuga rero gukorana nawe byari byoroshye cyane gose kuko ari ahandi hantu duhurira kandi tugasangira ibyiyumviro ariko source ari jambo rero byari byoroshye kuvuga ko abandi ngo cyari gushoboka byari gushoboka nk'uko yabivuze hari abandi twateguwe ariko icyo muhemwera nyene yahisemo nico nyene okay Imana yateguye nico nyene okay ndashaka musabe rero abakunzi ba M257 TV kugira mushobore kubarungika namwe hariya nyene kuko je ndabivuze nubwo ndabivuga nabi mubarungike kugira babashe kuyiraba neza woza nyene bategerezwa kwinjira bandike The Street Soldiers ariko bivanye nyene n'ukuntu nyene bace bashira ko woza featuring mutima bafyonde ko subscribe bahejeje bagende kuri Facebook ya The Street Soldiers na Instagram yose ego babati bakunzi ba M2 bakunzi ba M257 TV 57 Mr. Pew yes wagwa ugeze urabiryoshya genda ukore subscribe kuri TV ugire share kandi uzobukoze igikogwa cy'Imana uzobuvuze ubutumwa uko ni wapartage ari no jambo nijya shikira uwundi umuntu wese uzobukoze igikogwa cy'Imana ama nubwo kari ibyo abakunzi bacu turabakunda bakora dushigikira ku ino ndirimbo ya Oza turabakunda cyane gose kandi namwe murakoze kuba mwashobora kutwiyumvira ko ego kandi ibintu bimeze neza Oza we wokizwa gira mugenzi ati naho Oza wokizwa bon indirimbo iri kiravugisha abantu benshi cyane bon be commentaire ziko ziraza mu nyuma mbe muzifatamwe gute bigenda gute kuko benshi barakomanta why ushobora gukorana na mutima eske mubyifatamwe gute ikintu ndakivuge gute nta musi umuntu azokora ikintu cyakigo na bose ariko icyo dushima niko Kristo ariko aravugwa mu mpande zose rero nubwo yoba ari twumva ari indegabashi bavuga reka murumve wa muntu wa mbere bavuga ku isi 50 Cent ninde bavuga ko ari
karumu nubwo yoba Tupac aje akavuga tuvuge Kristo turamuvuga kabisa ntangora ego bon muri uyu mwanya rero ngomba kwanza muduhonje indirimbo yitwa Ntibibacike abenshi batayizi bakunzi ba M257 shishikara mukurikirana kandi mugire subscribe bakunzi ba M257 TV nako dushishikara tubazana ibintu bimeze neza gira sabone ugire subscribe aho nyene kuri M257 TV muri uyu mwanya rero tugomba tujye show hamwe na TSS twagiye kuri Ntibibacike ni wabona nguma ntamba agatima kadasimba menya Yesu hari cyo yakoze ni wabona nguma ntamba agatima kadasimba menya Yesu hari cyo yakoze nagakuye nagasanze jewe kuri rya soko kidogodogo singifise ubwoba bw'ubuzima kuko ameze ku mugongo hakamyemye nikose kuko ku musaraba yahejeje byose ikirenze kuri byose yambaye ubworongo nicikire bose hesha harimo munambaje nkakesha Bega nindesha mukurikira kariwe jesha sio kope tena sibunduki ukipiga tena na bunduki Yesu kwangu niwe mwaminifu nimpigie saluti yes mugo bishika tuguma nka TSS ni giki kintu muriko muratanga nikiye kintu muriko murategura muri uyu mwaka kuko ndabona mutanguye neza mutanguye mwatsi ibintu by'imiriro bon nikiye kintu muriko murategura ikindi kintu gishasha kiza gisumbya bijya bintu kiza gisumbya woza cyo bagihari indirimbo zirahari kandi ni nyinshi cyane ariko ni surprise kuko abo tuzokorana nyene nabo nyene bazobabara yani abantu badasanzwe gusa ikindi kintu turiko turitegurira cyane ni ikintu bitwa Top Jesus Evangelization izokorwa muri komine ya Muha muri uno mwaka wundi mwaka hama dukorere murakoze cyane bon urumva muradufitiye ibindi bintu bishasha ibintu bimeze neza nkuko bimeze turamenyereye abantu mukora bon muba mukorera mwatubwiye komine cyangwa izone mukoreramo kugira ngo abantu bashobore kumenya aho mwoba mufise mukorera ibyica yani aho mwoba musengera cyangwa mukorera kenshi mukoranira turashaka kumenya cyangwa abakunzi ba M257 TV bamenya aho mukorera musanzwe mukorera ibikorwa bya misi yose cyangwa ibikorwa by'Imana novuga yuko uko tubona twese hano dusenga mu ma eglise atandukanye gusa tugaruka tugahurira mu team ikindi novuga ko badukeneye bose niyo mpamvu page ihari Gmail irahari Instagram irahari umuntu wese aba yifuza kurondera TSS aturondera kuri izo mboga nicyo novuga bon turashobora kumenya aho musengera ntacyo bitwara ni bo amajesenga muri Christ Kingdom Palace mu bwami bwa Kristo umubyeyi wanjye akaba yitwa Apotre Israel ngosengera mu Kanyosha kabiri iri mu Kanyosha nyine amananje sengera muri Truth Revealed niyo mbarizwa niyo sengera kila misi yose sengera kuri CLM ndabona nanje ni muri Truth nyene bon Chena nsengera muri God's Miracle Church mu Cyarama turabatumiye mwese jemba wa mbere mu kubatumira mu kwezi kwa kane dufite concert nazoba ari fire nshaka muze mwate rero kuri woza abantu bose mubazanye niyo tuzoba twibereye turabatumiriye mu Cyarama muri God's Miracle Church niyo tuzoba turi haruguru gato ya dushaka kuza mutubwire amanote bien
tutore natwe iyo bible turabe okay ibintu muri ko murakora ndibaza biriko biraboneka biriko birakundwa n'abantu benshi bema mushishikare mugira intege nkuko turabateye intege cyane nka M257 irabateye intege ku ndirimbo muri ko murakora mushishikare kongeramo ingufu kugira ngo muzoshike n'abandi bashitsi kuko tiko turaraba za MTC za Victoria's team nimigwi ubona kumengo irikirateye imbere cyane irikirashika aho ikora ama featuring n'abantu bari hanze canke hanze y'igihugu bon natwe turayifurije ko muzoshika kuri iyo ntambwe kuko imana ntaho itokura umuntu canke nayitogeza umuntu bon urashobora gutangura uri muri suffrage uri kurasufrira cyane uhura n'utubazo tunaturiya ariko gusa mushizemo ingufu n'umwete byose birakunda turashaka rero kano karere namwe uno mwaka mutwishege cyane ibintu ni byinshi hari amafiriti hari byose amafiriti nkoko akabenze byose twari twakiragiye akabenze ntiyari ya rendezvous ukame bon oya shani wacu gasigaye kari kubera ikimwebwe mwenye no mukanyosha gasigaye kariyo okay bon tugomba rero tujye show ya woza wewe kiza tujye show rero yacu tugende tunezerewe mu myeteza abakunzi ba M257 kandi mubarabe hariya bariko barabara urabona ijya zubo ari uwo mbona ari karatura bariya okay woza let's go milele tele nitaenda na Yesu. Amen. Oya inge ndaberi. Jenda baririmbira refre. Sawa. Okay, jeminditse mutima lokomeye. Jeminditse mutima lokomeye. Sawa. Okay. Milele tele nitaenda na Yesu. Amen. Sitamuacha nitaenda na yeye tu. Amen. Amina. Amen. Oh amina. Amen. Oh amina. Amen. Oh amena. Amen. Woza wewe kiza. Amen. Woza ton. Woza wewe kiza. Woza kaka. Woza wewe kiza. Nibyo ni mubafu. Chi. Tutambire mu nkona zose. Iyelele taumba. Yesu ni wa mwino. Yesu ni wa moyo. Shake your Bible. Shake wezako. Inambye kuyindi turajana. Jewe nawe ntacyo dutanya. Yamamagaye mwizina. Ntaco murakwizana afashe kuboko ntandekura. Ndamwizera ntazomemukira manda yiwe nizigeriera. Nizigeriera. Milele tele nitaenda na Yesu. Amen. Sintomu acha nitaenda na yeye tu. Amen. Amena. Amen. Oh amena. Amen. Amen. Oh amena. Vuga pyunda kubwire ko ndi mpemu. Vuga uburyongeze ndabiryosha. Vuga forever hongeze jendi heavy. Vuga soja nda fightinga kugira nzane benshi muri kingdom. Kirumara muri jewe ni wakora. Nadukanye by'ukuri n'abakora. Siku easy wafundisi. Wanapenda gospel ya hip hop. Inabidi na ucheze mulungu. Cheza basi. Woza. Woza. Bwana. Leka tewenda mutambire. Amen. Leka tewenda mutambire. Amen. Oya tutambe. Leka tewenda mutambire. Amen. Woza wewe kiza. Leka tewenda mutambire. Amen. Sawa. Ya nkuko bimeze rero ibintu bimeze neza cyane murabona ko biri swaga yani n'ibintu byoshe cyane n'umunezero kuri umunsi rero wari umunezero hamwe na TSS bon turashimiye cyane turizera neza ko ibintu bigiye kugenda neza cyane turabahaye ikaze rero muri zone yacu muri commune yacu ya Ntahangwa muze murahagendera naho nyene kuko kenshi turabona mutagendera cyane zino commune zacu sinzi bisaba nyene mwagura uburere natwe muze muratugendera ni mwagura amahema gusa muzazamubona kuko igituma mvuze ivyo kuko benshi turabona amatimu menshi cyangwa amaband menshi yo muri side hariya muzakanyosha musaga atagaragara ino sinzi impamvu
ariko mwebwe aragaragara hariya ni mwebwe rero kwikosora rero kugira ngo mwema rero muraba spiritual umusoda hari ntaruhuka aguma ari n'ubu bavuze ati hariya mu Rutana hece ndajuye twagiye mu nyama y'umucankuzo nyama mu Rutana ego mwe muca mukoroka naho mwogenda n'amaguru urumva baratira bo mu Rutara abo hariya muri Musongati batubwiye ati wanagira mudugi alo muri vya bifone akagira mudugi tuca tuzi okay naba hariya anye bavugire muri bijya yana over murakoze cyane reka rero mushime kuri M257 TV tubasubizeyo nyene kuri hahandi basubire kuraba kwa kundi bya bindi kuri wa mwanya nene bya bindi okay yari Emma promoter okay twagiye rero murakoze kuba seze murakoze cyane muhinge kwanza tubanze dufata akantu mwe twaririmbye cyane woza cyenda irembe cyangwa baraba kandi usaba kunzi naho baherera mu yangane nako niyo mpamvu natwe tugenda hariya